Okay, ndabaramukija aho muherereye mwese muri kumwe na Mr Julius 257. Ndibaza ijwi rumvikana mu mbabarire kubera ko hari ibintu biriko birahinda ngahe nyuma ibintu vy'imashine amafrigo amafrige ngira muravyumva kuko sindabizimwe nsanzwe ndo kukazi uyu munsi ntiducererwa ngoma ndabigisha ibintu bibiri ukuntu ushobora kugura Gmail uzokoresha kuri YouTube n'ukuntu ushobora gukereya chaîne ya YouTube. Ibintu bibiri ndatangura n'ukuntu kereya Gmail uze kunkurikirana neza kamwe ku kandi hama mpejeje cendabereka ukuntu ukereya chaîne ya YouTube. Muze kumbabarira aho ikirundi kiza kuncanka kuko ikirundi sikirenga ndama ndabiyamye jewe ikirundi sico ndavukiyemo ariko ndagerageza kubigisha mu rurimi rw'ikirundi. Ndibaza turaza gutahurana. Okay, twagiye tora gatebe wicare uraba ukuntu ugurura email mu buryo bworoshe n'ukuntu ugurura channel ya YouTube. Twagiye ahangaha rero tugokereye Gmail canke email tuzoba dukoresha ku rubuga rwa YouTube. Munkurikirane neza ugomba urashobora guca muri Play Store canke muri email hose nta kibazo. Reka uyu munsi duce muri Play Store canke naho uca muri email nta kibazo. Reka canke duce muri Play Store naho nyene nta kibazo. Duce ngaha muri Play Store canke naho ugomba uraca muri email naho nyene nta kibazo. Muga Play Store niyo yoroshe urayifyonda ko ngaha. Hama sinzi yuko mubona ahantu umaze kwinjira muri Play Store. Sinzi yuko mubona ino haraga foto wowe hari gihe usanga atagafoto kari usanga hari ko nyene iyindi nyene ibindi nyene niho ushitse gufyonda ino hejuru nyene hari agafoto canke usanga hari ko iyindi foto. Biravana ni foto genda size ku ifoto nyene kwani kuri Play Store. Aho tugiye ukire yindi email shasha munkurikirane neza. Okay, aho urahafyonze urabona niyo gushima ni izina rye wanje tuca tuza kuza ngaha murahana kubera harimo ama email menshi ngaha niyo mpamvu bazanyeho n'amafoto y'ibikini biki tuca tuza kwaka murakabona aka murakabona aka niko tuca tuzako ucuka fyonda ko ngaha ugafyonzeko ucuza ngaha handise add other email. Umva je ko mfise email zibiri ngo manshireko iyindi mwe nshasha nyene yo tugiye gukorerako ucufyonda kuri add kuko inzira ni imwe nahanye nta yindi nzira bisaba yuko ucako dukurikira reka dufyonde kuri add. Okay, mumbabarire ucuza ngaha handise create account canke create account. Hari ahantu habiri usanga handise for my personal use canke for work or my business. Ahangaha rero ngaha niho hari umutego. Muzohitemo aho bwa mbere ngaha muzohitemo ngaha aho bwa mbere ngaha kwani ni personally ni yiwawe ego si ya business si yo kazi niyo wamuzohitamo ngaha ngira mwahabonye ucu hafyonda hano barakubarira izina giwawe reka tuyite Kabura. Reka tuyite ya Kabura munani. Umva first name na last name umva je ndiyise Kabura munani ni example. Mwe muza gukoresha amazina yiwanyu nyene y'ukuri yiwanyu y'ukuri kuko baraza kubibaza ni imyaka byose by'ukuri usanga nyene biri nko kuri karanga muntu. Hano ubugiye kushiramwo amakarata y'amavuka. Sorry akana kako karancanka ngaha. Habugiye gushiramwo aho wavukiye reka nshiremo nka April. Ucushiramo itareke wavukiye nimba itareke 26
please muza gushiramo amatareke y'ukuri hano ni umwaka hano o ni umwaka reka tugire 196 aka nakarorero hama hanaho ni genda ngira murahabona hano ndiko ndafyonda kubu ubu nibugenda ufyonda kugira bakwereke ukuntu ucushiramwo utuntu n'utundi muratubona utu hama ucufyondamwo ngaha nyene reka ngire mare kuko ndi umuhungu nimbura umukobwa uzahugira femelle aha andibaza turahejeje tuca tunza ngaha next mwayibonye kuri next nyene bo aha naho batubaye duhitemwo email tuzokoresha tutazokwibagira canke naho dukereye iyi wacu murabona ngaha hambere baduhitiyemwo murabona ngaha aho bwa mbere baduhitiyemo email niyi mugaha naho baca batubarira aha naho baca batubarira ati duhindure canke nimbizi tutazishimye dukoreshe email yiwacu reka dukoreshe email yiwacu canke nawe uzohitamwe ubone yo kugora reka je mitemo iyi ubwa mbere minani sindirirwa ndakireye yindi reka mitemwo iyi ubwa mbere iyi minani kabura 120 minani kabura 120 iyi niyo ngoma mitemwo iyi canshirako akantu ngaho urabona ngaha ndahisemwo tushatse ko iyi next hariyo baca batubarira ngo dukreye password modo pass rero y'ibiharuro 8 ego 8 ibiharuro 8 reka ngire password yiwanje ngire kabura reka nkoreshe iryo zina nyene kugira sindagiye bagire kabura cinshira ko nibiharuro nka 73 urumva ngaha yiba umva barikuba ati creye password nyene very strong yiri mixed na mareta na manamba umva ngaha je ndandise kabura 873 woza kwandika modo pass yiwawe please email na modo pass kirazira kuvyibagira kirazira uvyibagiye YouTube yawe izobihise canke uvyerese umuntu YouTube yawe izobihise email na password bisaba yuko biba ibanga kiwawe okay ucufyonda ngaha kuri next mwabonye jewe ngaha email ya twamaze kuyironka email ngiye twayironse email kabura minani kabura 120@gmail.com ndebaza mwayibonye umva ntibansavye ngo manze nshiremo ngo code nshiremo inomero ari gihe babigusaba n'igihe batabigusaba mbwa naho batabigusaba hazogere nkuzobishiramwo two step verification nzobibereka ni nko gukingira email yawe ego ucufyonda ngaha kuri next bo aha naho tugeze aya n'amategeko yagenga Google amategeko ugomba urabisoma kugira uzobikurikize urabisoma ufise umwanya ukabisoma wana ko handisemo n'ibintu byabijanye n'ama YouTube ibiki urabisoma nyene combining data we also combine this data among chan n'ibiki mumbabarire indimi ni nyinshi ziraducanka bivanye n'ibihugu twagiye turacamo hamuhejeje kubisoma ushuza gufyonda ahandise I agree mu gifaransa usanga handise j'accepte agree reka twafyonde bo ngaha fyonze nukuvuga yuko